kuva ku igenekerezo rya 12 gushika ku rya 19 Rusama umwaka w'ibihumbi 2022 ikigo ISABU caratunganije inama zijanye n'ihimiriza mu ntara umugambi Plantwise Burundi watanguriye mu bikorwa arizo Gitega, Bubanza, Cibitoke, Muramvya, Mwaro, Kayanza, Ngozi na Bujumbura. Izo nama zikaba zari zijanye no kwigisha bene gihugu ibijanye n'indwara n'udukoko tubangamira imirima biciye mu byo bise clinique de plante hamwe n'ikoreshwa ry'imiti y'ibiterwa. Bakaba batunganije ivyo bikorwa bari kumwe n'ubuyobozi bujejwe uburimyi mu ntara hamwe n'ikigo CABI. Abahimirije muri izo ntara babanje guhabwa ubumenyi kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku rya 11 Rusama umwaka w'2022. Umuyobozi mukuru w'ikigo ISABU aratubwira akamaro ko mugambi Plantwise Burundi ufasha mu mugongo n'ingoma y'ubuhorande. Uyu mugambi Plantwise Burundi ni umugambi usanzwe uri kurakorwa no mu bindi bihugu harimo n'ivyo duhana imbibe. Umuntu yovuga nk'igihugu ca Kenya ari naho twawusumiye kuko twabonye yuko ari umugambi ufasha cane abene gihugu. Uyu mugambi rero ico uri kurafasha uriko ufasha kwigisha abahinga bo mu bushikiranganje ibijanye no kumenya no kuvura indwara z'ibiterwa. Uyu mugambi rero turiko turafashanya naho twawusumiye abo muri CABI Plantwise kugira ngo badufashe natwe dushireho ivyo bigo byo kuvura ibiterwa kugira ngo abantu bagwaje ibiterwa mu mirima yabo bashobore kuronka aho baza baritura bagasaba impanuro bakamenyeshwa indwara ubwa mbere na mbere hoho ibiterwa vyabo bigwaye bakanaronswa n'impanuro z'imiti bokoresha kuko murabona imiti naho iriho mugabo abantu benshi ntibaramenya indwara ziba zateye ibiterwa vyabo. Ugasanga rero barafata imiti myinshi bakaza baratomboza ivyo navyo usivye ko bifise ingaruka mbi ku magara y'abantu biranatuma umurimyi ahomba agira uruhombo nk'imugihe akoresheje imiti ishika kuri 4 yari gukoresha umuti umwe wonyene hanyuma ibiterwa vyiwe bigaca bikira. Rero aba baganga b'ibiterwa mubona bariko barigishwa bongera bakwiragizwa mu gihugu cose. Ivyo bazofasha sibike kuko hariho n'ibintu biva ku kutamenya ko abarimyi bakabona umurima usa nabi bakiyumvira yuko umurima wagwaye kandi utagwaye kumbure kubera wabuze ivyunyunyu canke kubera bakoresheje intabire itariyo ifumbire. Ugasanga hampande yo guhomba umwimbu baciye bongerako n'amafaranga yo kugura imiti bariko bavura indwara itahari aho kuja kurondera iyo fumbire kugira ngo ibe ariyo bashira ku biterwa vyabo. Akamaro rero ni kanini kubera murumva yuko abarimyi bagiye kuronka aho bazohora bitura kandi bagatunganirizwa ku bibazo bibahanze. Uwurongoye umugambi Plantwise mu Burundi aratubwira intumbero y'iryo himiriza n'ivyo bagiye gukora mu minsi iri imbere. Ngubu muri ibi bihe turiko turagira ico twokwita kumenyekanisha uwo mugambi mu bene gihugu bamenye nuko nabo baganga b'ibiterwa bahari hanyuma babiture. Ivyo navyo dukoresha uburyo bundi bwo kugira ngo tuja ahantu hari abantu benshi tukabasigurira ibintu vy'indwara hanyuma tukongera tukaba twarize n'izo ndwara bafise arizo nyinshi zikomeye tukagenda tubashiriye ubutumwa bw'ukuntu bozigwanya. Niko turiko turabikora rero ubu dufise intumbero yo kwigisha abantu bari mu burimyi cane cane bajya bajejwe guhimiriza abene igihugu ngo barime duhereye ku bagoronome bo mu makomine hanyuma tuzoshikira no mu agronome bo mu mazone kugira ngo
bagira ubumenyi bukwiye bwo kugira ngo bashobore gufasha bene gihugu. Abo rero iyo tubashaye inyigisho baca bitwa aba docteur b'ibiterwa. Iyo aba docteur b'ibiterwa rero baca bashobora kugurura ico bita amaklinike y'ibiterwa nka kujya kwa muganga, abene gihugu bakabafise aho babasanga. Ni ikintu gishasha rero abene gihugu bahora bifuza kuronka ubumenyi bahawe nabo bajejwe ivy'indimo. Ubu rero abo bajejwe ivy'indimo barafise iminsi n'imiburi mu munsi umwe mu ndwi bashobora kwakira abene gihugu bazanye bimwe ibimenyetso by'izo ndwara, hanyuma bakabasigurira bakababwira bati n'umuti bokoresha n'uyu n'uyu. Kiretse ivyo tuzogira no kuja kuraba ivyabo bajejwe kuraba gufasha bene gihugu arabo ba docteur b'ibiterwa, tuje kuraba yuko bariko babikora neza. Aho naho ni nuwundi mugambi bimwe bita mu gifaransa suivi evaluation, turabe tuti mbega koko abene gihugu barafise inyungu, mbega koko abene gihugu barabikunda, mbega koko abene gihugu hari hakarusho, mbega ya ntumbero twiya kugira ngo mwimbu wongerekane bagabanije ivyononekara irikirashika kwako. Ico naco ni gikorwa tushira muri umugambi two turakora. Abari barongoye imigwi baratubwira indwara bashimikiye ko nibijanye n'ingene imiti yokoreshwa. Muri rino sekeza twashimikiye cyane ku ndwara ya ruhonyabitoki n'ingene bakoresha imiti ijanye no kuvura ibiterwa. No hano abarimyi yuko duhiriwe duhishije, turafise abahinga bamaze kuronka inyigisho zijanye no gukinga indwara ndetse no kuvura ibiterwa. Tubahanura ko bo bitura rero igihe babonye izo ndwara mu mirima wabo bakashika hakiri kare kugira ngo babahe impanuro zibereye muri iyo ntumbero yo kubigwanya no kuvyirinda. Twakoreye mu ntara ya Cibitoke, intara y'igice gitoya c'intara ya Bubanza, tukaba twakoreye hanini muri komine Nyamabayi, komine ya Mugina, komine ya Rugombo, hanyuma na komine ya Buganda. Yaho ziri mu ntara ya Cibitoke, tukaba twakoreye kandi na komine ya Gihanga iri mu ntara ya Bubanza. Hanyuma hanini cyane ikintu twashimikiye ko cyane twashimikiye ku biterwa nyamukuru bisanzwe biri migomwa ko karere. Aha twovuga ibigori, tuvuga itomate, tukaca tuvuga n'umuceri, hanyuma tukaca tuvuga n'ingorane zivuye kuko abene gihugu bataratahura neza ingaruka mbi zo gukoresha imiti mvaruganda. Ivyo rero hanini cyane ivyadutwaye umwanya mu cyo kiringo. Aho twaciye hose barabonye ko bifite akamaro kubera yuko babaye butangare, kubera yuko tuba turabasigurira haruhande y'ivyo twari dusanzwe tubahereza mu nyigisho zitandukanye, basanze hari kuko babikora nabi. Dufatiye ku rugezo rw'imiti aho bayigurira, abayidandaza dusanga hari ikibazo kinini cyane, kenshi bahereza imiti idapimye. Hanyuma turabasigurira kandi n'ingaruka mbi zijanye no gufata nabi ibitekerezo, kwimura imiti uyikora mu bitekerezo byari bisanzwe birimo wongera uyishira mu bintu bitagenewe. Turabereka n'ingaruka mbi zijanye n'isho y'ukuntu umuti utawufashe neza arumara, n'ukuntu bashingura imiti mu bifungurwa. Abene gihugu rero barashimye cyane aho twaciye hose, twabona batwakira neza kandi bakifuza yuko igikorwa cyobandanya, irihimiriza ryobandanya, kubera ko twagiye turakorera ku migo mikuru y'amakomine, ku centre, ku masoko. Bakifuza yuko vyobandanya bigashika ku mitumba yose kugira ngo abene gihugu bashobora guhindura ingendo ukuntu bari basanzwe bakora. Twasanze indwara zibangamiye ibiterwa nyinshi, ariko cane twashimikiye ku ndwara zibiri. Twarahasanze indwara ibangamira ibitoki bita ruhonyabitoki, aho hari muri komine Mutaho. Hanyuma ahandi naho mu yandi makomine twasanze hari indwara rusangi, indwara y'indira gutumba y'ibiharage. Indira gutumba no kuvuga pisero noir mu gifaransa, hanyuma black aphid mu congereza ku bavuga ururimi rw'icongereza. Ubwo bukoko rero cane bukunda kwibonekeza iyo wateye utevye canke iyo imvura yataze kugwa
nk'ubu murabona imvura ntihari bwagere kwicika ariko murabona iriko igwa nabi nico gituma mu mirima yose twasanzeyo iyo ndiragutumba. Hanyuma iyo ndiragutumba twarabigishije ingene boyigwanya, na cane cane twabigishije uburyo umuntu ashobora kuyigwanya adakoresheje amahera menshi kandi adakoresheje imiti mvaruganda myinshi kugira ntiyonone amagara y'abantu, aho twabigishije yuko yokoresha ubuyiko 10 gushika 15 bw'isabuni bita omo, agaca ashira mu maritiro 15 y'amazi, hanyuma agaca avanganya agaca aza arapompa rimwe mu ndwi. Emwe iyo ndiragutumba ntusubira kubona iyo yaciye. Abakoze neza rero kubera aba akingiye ibidukikije kandi nta ngaruka mbi ku magara y'abantu isabuni ifise. Ariko rero twaciye tubona n'ikindi igiterwa c'ikiraya, aho twabonye indwara y'urubabu. Indwara y'urubabu nimwe mu gifaransa no mu congereza byose ni mildew. Iyo nayo nyene twarabigishije ingene boyigwanya, bakoresheje cane cane ubuhinga bwo gutera bakoresheje impanuro za agoronome, aho hagati y'imirongo bategezwa gusiga santimetero 80, hanyuma hagati y'ikinogo n'ikindi santimetero 30 kugira ibiraya ntibikoraneko, kuko iyo bikoranyeko indwara ica yigwiza. Hanyuma rero ubwo n'ubuhinga bwo gukinga nyangwara. Iyo indwara yamaze kuhashika rero ntiba bigekenewe kuyikinga, ahubwo bikenerwa kuyivura. Niho twaciye tubigisha ingene bo yivura bakoresheje umuti bita ditane, bagaca bakoresha na ridomire, cane cane ridomire, kubera ridomire yoyo ni systemique, no kuvuga ivura igiterwa yinjiye mu misokoro y'igiterwa. Aho rero baca bakoresha amagarama 6 mu ipompo y'amazi. Noneho usanga vyanditseko no kuri burya bubiko bw'uwo muti. Impande yo kubigisha ingene bavura ivyo biterwa bibiri, twarabigishije n'ingene bo kwifata muri rusangi, ingene boba bikingiye, naho nyene twabigishije kwikingira ukoresheje uburyo bubayabaye, bakambara agafukamunwa kuko bo bari bazi ko agafukamunwa arako kwikingira corona gusa. Twarabigishije yuko agafukamunwa bagakambaye baba bariko barikingira iyo ngaruka mbi yo gukoresha umuti. Duca turabigisha n'ingene bo kwipfunga nk'igitambara mu mutwe, canke bakambara impuzu zishika ku maboko, bagaca bambara n'ibirato bifuka kuba abuze amabotine. Abanyagihugu bararyohewe cane, kandi izo nyigisho zaje hageze. Ivyuko byaje hageze kubera twabibona kenshi mu matongo yacu. Yego ukutwama mutubwate ingene tubikura mu matongo, twebwe twabibona ndakibonye namera nk'ugitemye nkagishiraho nyene kugira kibore, mugabo sinari bwateme byose. Ko nk'ubu numvise ati ikigwaye wo tugitema ugaturindira yo mezi, ico kigo ni ciza. Umuntu nyene yoca nkuko nyene mutubwiye, umuntu abitema karaba ahandi hantu tabanda kubara atera ibindi kugira arabe ko ingwara izogabanuka. Inama yanyunguye ikintu kinini. Twumvisemwe mu nyigisho z'ukungene ingwara ruhonya bitoke umuntu yagaragaza gukinga, afatiye ko icyoba cyamaze gufatwa ashobora kukirandura, akaza kugitakure y'umurima, kugimbanya barega kure y'umurima hategeye umurima w'ibindi bitoke, kuburyo bwuko uwegereje uruhande y'ibindi bitoke imizi isubira kuzuma yonka yangwara. Kindi twigishije inyigisho ijanye no ku nsiguro z'iyi miti ipompa ibitego, tutari twiteze kumenya neza yuko umuntu agiye gupompa bijya bintu bikoresho biba byavuye mu bya muti, twege twahora dufa kubita ngaho nyene mu murima. None mukaba mutwigishije yuko ari ngombwa umuntu aze kubita kure hagati y'ikinogo ikimetero, kandi umuntu akongera kwatwigisha yuko umuntu ashobora kwikingira imbere yo gupompa. Ariko kare soko twari tubimenyereye, twari tuzi ko ari gupompa nyene bisanzwe
ubwo nibwo buhinga bushasha twumeze nk'abungutse kugira Imana izofasha agerageze kubishira mu ngiro. Abaserukiye ikigo CABI barashimye ingene ivyo bikorwa vyagenze. David ati nkorera mu kigo CABI ku rwego rwa Afrika, ubu turiko dukorana n'ikigo ISABU co mu bushikiranganji bujejwe uburimyi mu Burundi, turiko turigisha abarimyi bo mu Burundi tubungura ubumenyi kubijanye n'ingene bo vyifatamwo mu ndwara n'udukoko bahura navyo mu mirima. Turanezerewe n'ingene abarimyi bariko barakira inyigisho turiko turabaha. Chacha nawe ati turizeye ko abarimyi bo mu Burundi uyu mugambi uzobafasha mu kugwiza umwimbu uko turiko turabigisha ingene bavyifatamo mu bijanye no kurwanya indwara n'udukoko zonona imirima kugira ngo bahombe bike ariko bimbure vyinshi. Umuyobozi mukuru w'ikigo ISABU arashima uko ibikorwa biriko biragenda, akaba afise icizere c'uko uwo mugambi uzokongerezwa ikiringo. Ubu turiko dukorera mu ntara 8, ni kuvuga intara z'ibanze, ariko kuko nabo turiko turafashanya muri uyu mugambi bamaze gushima intambwe tugeze ko n'ingene turiko turawutunganya. Hariho ibindi biganiro turiko turakorana nabo kugira turabe yuko no mu zindi ntara tutarashikanamwo uyu mugambi vyokunda ukazotangura bwa vuba. Nobabwira yuko no muri izo ntara 8 dukoreramwo ntiturakorera mu makomine yose, ariko uko uwo mugambi ukorwa neza n'abariko baradufasha haba mu by'ubuhinga no mu by'uburyo bikabanezera ngene turiko turawukora, niko umugambi uzotera waguka. Wari umugambi uzomara imyaka 3, ariko ubu turafise icizere yuko uwo mugambi ushobora kuzokongerwa ikiringo kugira ngo dushike no mu zindi ntara ndetse no mu yandi makomine umugambi utari bwashikemo.